Mugire mwumvirize ikiganiro ico utaruzi ca Radio Nkinzo FM. Radio Nkinzo FM. Radio Nkinzo FM ni radio yiyemeje kubashikiriza ukuri mu vyabaye no mu biriko biraba vyose mu gihugu c'u Burundi. Radio Nkinzo FM izobashikiriza kandi imigabo n'imigambi abarundi bogenderako kugira igihugu kironka amahoro arama kuri bose. Gitera imbere, gitemba amata n'ubuki, abarundi nabo bagira iteka n'itekane. Mu kiganiro ico utaruzi ca Radio Nkinzo FM turacukumbura inkuru zose nizo munsi y'urutara zari zinyegejwe zigashirwa habona. Turabahaye ikaze. Choti bagenzi namwe bakunzi ba Radio Televiziyo Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini ndabaramukije amahoro y'Imana. Ejo muri kumwe ndi Jean Christophe Mugisha muri kino kiganiro ico taruzi cyo kuri 5 igendekerezo rya 8 Munyonyo 2024. Muri studio za Radio Televiziyo Inkinzo turi kumwe n'umutumire umushinga ntahe w'inaribonye Zeno Nicayenzi. Umushinga ntahe Zeno Nicayenzi ndabaramukije ndabaye ikaze muri kino kiyago. Urakagira amahoro nyakugira umugisha. Ejo bundi userukira Burundi mwishira hamwe mpuzamakungu yarasavye ko iri shira hamwe ryo kwemera rikemeza ko mu 1972 habayeho nyabwoko ry'abahutu mu Burundi. Umushinga naye Zeno Nicayenzi mbega nivyo? Ugize uti umuserukizi w'u Burundi mwishira hamwe mpuzamakungu yarasavye mwarasaba arashimika ko ishira hamwe mpuzamakungu ryo kwemera rikemeza ko mu 1972 habaye ihonyabwoko bw'abahutu. Ugize uti mbega ibi bintu nivyo? Uti nivyo? Ngici kibazo ciza kandi inkoramutima. Agize ati ndabasavye mwemeze isi yose ko mu Burundi mu 1972 abahutu bahonejwe. Yarongeye kurindi jambo ati kandi ibi ndabivuga nishimikije rapport d'étape yakozwe n'umurwi ubijejwe. Ayo majambo abiri niyo aza kutubera ibirwanisho bikuru. Mbega mu 1972 harabaye ihonyabwoko bw'abahutu namba na gatoya. Uyo muserukizi w'u Burundi yongeye ko ngo yabisomye yishimikije rapport ngo d'étape ni zibiri yasohotse mu 2020, iya kabiri mu kwezi kwa mbere igerekerezo ry'indwi 2021, iya gatatu isohoka muri Kigarama 2021. Ni zitatu, inzandiko ni zitatu. Muri izo nzandiko zitatu nta na hamwe handitswe ko mu 1972 habaye ihonyabwoko bw'abahutu. Nta na hamwe. Uyaserukira u Burundi muri mpuzamakungu atanguye nabi araza guheza nabi. Era muri iri jambo Petero Claver Ndayicariye umukuru w'umurwi ujejwe gusesangura ukuri kunwanisha muri uru rwandiko ibirimwo ntaho bihuriye n'ivyo userukira Burundi avuze. Iyi raporo iki candiko iki cegeranyo c'itariki 7/0/2021 ankundire nyakubahwa aserukira Burundi mwishirahamwe mpuzamakungu ankundire ndamusomere byanditsemo mu Kirundi. Nduguruye utwugarizo.
mu kiyaya ca Rumonge na Nyanzarake. Abo twaganiriye batubwiye ko itariki ya 29 Ndamukiza 1972 abateye Uburundi bitwa Mayi Murere. Barabandanya hariho abatubwira ko harimwo abanyekongo n'abarundi bigishijwe gutema bagatongora aho babonye umututsi. Hari abatubwira ko barabarundi b'abahutu. Umviriza nyakubahwa userukira Uburundi mu mpuzamakungu, barabarundi b'abahutu ngo bari bambaye ivyatsi ku mutwe. Ndugaye utwugarizo. Iri jambo ashikirije imbere ya mpuzamakungu riri neza mu rwandiko umukuru wa Sever yashikirije igenekerezo ry'7/2021 ku rupapuro rwa 15. Ibi ndabasomeye ntacyo ndongeye, ntacyo nakuyeko, nuko none rero rubanza niho dushimikira iri jambo ryanditswe muri iki cegeranyo cyashyikirijwe imbere y'inama nshingamateka. Iri niryo dushimikirako muri uru rubanza tugiye gusesangura. Barongeyeko akandi gasunuzo muri ico gitabo, bavuga bati umurwi Sever mu matohoza twakoze ba Murere arazobumanuko ntibigeze baboneka mu ntara zo hagati Sever imaze gukoreramo. Maze ibi ndabivuze kubera ko biza kutugirira akamaro. Bavuze ko mu ntara z'ubumanuko ariho gusa abo ba Murere bateye, niho gusa, kandi barateye niho babivuze mu ntara z'amajepfo, ni ukuvuga ico gihe mu ntara ya Bururi, aho ni ku rupapuro rwa 16. Bavuze ko iryo bara ryaguye mu ntara z'epfo, Karuzi na Gitega, ko atigeze akorwako. None muri iki cegeranyo twumvise dukuyemo iki? Dukuyemo ko abatutsi aribo bahonejwe mu 1972. Bahonejwe na bande? Bahonejwe n'abahutu. Nyakubahwa userukira Uburundi muri mpuzamakungu, uvyumvirize. Ibi ndabivuga ndavyikura nivyo nsoma muri uru rwandiko rwanditswe na Sever. Tushobora kuruhakana, urarufise, ndarufise. Utarufise urambarira, ndarukurongera. Iryo rikaba ijambo. Ndakwibutse ikindi bijanye nuko aba bagize uyu murwi ujejwe gusesangura ukuri kunywanisha, bongeye ikibi mu kindi, bongeye ikinyoma mu kindi, barakanagara bati turapfuye ko twamaze kwandika ko ari abatutsi bahonejwe mu 1972, tutabisutsemwo amazi, turapfuye. Baratuniga, baradukura ku kazi, bagira ubwoba bati bwa bundi reka tugende ku Ruvubu dufurure ibinogo biriho, tuvuge ko ari ibinogo hahambwemwo abahutu ba 72. Bahejeje kuvuga ko muri Karuzi na Gitega bavyumva nk'umugani. None ngaba bavuze bati reka tugende kuzura abo bahutu bapfuye hajya ku Ruvubu. Bahasanze imivyimba 6,000 n'abantu 32. Ibi tubisanga ku rupapuro rwa 4 kwa rapport d'étape 2020, ku rupapuro rwa 4. Ibiharuro niho ndabikuye. None rero mumenye umuserukizi w'Uburundi muri mpuzamakungu
umenye aya magufa bazuye ku Ruvubu harya muri komini Shombo, abazuwe barya bose 99% bitwa ko ari abahutu ba 72 barya bose ejo bundi mu ijambo twashikirije igenekerezo ry'19 ukwezi guheze twavuze tuti barya bose 99% n'abatutsi, ko ari abahutu bagandaguwe bahambwe harya ibyo ntibirimo na gato, kuko mwavuze mwebwe nyene ko Karuzi babyumva nk'umugani mwabivuze. Vyemange wowe userukira ururi mu mpuzamakungu, Vyemange bashinga amateka n'abakenguza amateka mwavuze ko muri 72 hahonejwe abahutu. Vyemange ivyo bintu mwavuze sivyo, raba ivyanditswe sivyo, byanditswe bivuga biti n'abatutsi bahonejwe n'abahutu. Emera muvyemere muvyemange rwose ivyo vyanditswe ivyo vy'ukuri ivyo dusoma. None rero tuvyumvikana aba bantu bahoneje abatutsi muri 72. Hari ikibazo kindi bijanye barigishijwe ndetse kugezaho bagira bati mwese muntu witwa umuhutu umenyere wige utegere ko utegerezwa guhonya zina mututsi aho mubonye hose. Byarigishijwe imbere yuko biba, imbere yuko bija mu ngiro, byarigishijwe n'imigambwe. Hariho yari mu mahanga ikaronda muri Tanzania turahazi, ikaronda barabigishije barabanoganza mu gihugu hagati. Ababigishije nabo muri ubu nibo basohoye uru rwandiko ndabivuga ndabyikura, ruri mu gitabo ca Mariko Manirakiza citwa Burundi de la Révolution au régionalisme 1986-1972, Loma de Mizene 1992, urupapuro rw'121 n'122. Ibi birimo bisome mubimenye ibi n'ikimenyetso simusiga cerekana ko ubu Bugesera aya mahano yaduhwiki yateguwe. Erega si ibyo gusa byari byateguwe. Erega si ibyo gusa bafitseko bavuga bati uretse ko dutegerezwa guhonya abatutsi, kubahonya agahenebere ntihagire n'usigara ntihagire n'uneka. Barongera ko bati ntibidukwiye, ibyo ntibikwiye, dutegerezwa kuzimanganya zina Burundi, mwene Burundi ategerezwa kuzimangana, akajana na mwene Mututsi, akajana na mwene Sebatutsi, Umurundi Sebatutsi, Uburundi bwa Nyaburunga, byose bikazimangana, Umututsi akagenda, Uburundi bukagenda. Uburundi busubirirwa n'iki na République du Soleil, biri mu Gifaransa, République du Soleil. Narababwiye ejo bundi muri rya jambo n'abashikiriza, ndababwira ndi yemwe ibuka mu myango myinshi yo kungagara n'ubu ngira ngo biracariho myinshi, hari urugo umuntu ashikira portail, mwarabibonye mubyibuke mu ngagara cyane ha inzugi nyinshi zariko ico gicapo c'izuba riserutse. Vyibuke imigambwe yamuka kuri ubu ni Frodebu, ni Forina, ni umugambwe wa iyo migambwe yose yahavuye ikoporora ico kimenyetso c'izuba riseruka. Urumva rero guhonya abatutsi, Uburundi nibusubire kuvuga mwene Burundi akaba agiye uko byagenze niko byanditswe muri izi mpapuro, muri ibi bitabo byanditswe bizwi bifise kandi nzoshikiriza abarundi bose babishaka. Nguku ukuri byateguwe n'abantu, navyo biroroshe. Ejo bundi nababwiye ndi Perezida Museveni
arazi icyo avuga. Mu 1972 narababwiye ejo bundi mu ijambo nabashikirije kuri iyi radiyo nyene igenekerezo ry'19 ukwezi guheze, nababwiye nti Perezida Museveni yarandikiye Petero Nkurunziza ibaruwa twaronse dufise rivuga riti nyakubahwa mwarakoze ibara mu Burundi mu 1972 mwahoneje abatutsi, nivyo mwakoze ihonyabwoko bw'abatutsi kandi mukavuga ko murondera demokarasi. Ati demokarasi suko bayirondera, urwanira demokarasi suko agira, urwanira demokarasi akingira umurundi wese uko ari mwene Burundi, akingira mwene Burundi ahari hose uko yitwa kose, ari umuhutu, ari umututsi, ari umutwe ndetse n'ubatsi indaro, abo bose tukiza kubakingira. Nguyo mu demokarasi. Atari mwebwe suko mwakoze ibara, mwakoze ihonyabwoko. Kandi avuga ibyazi, nabibabwiye ejo bundi, avuga ibyazi kuko niwe yari arongoye, uretse Nyerere yari hejuru yiwe, nta wundi yari hejuru yiwe muri karya karere kose. Kandi muri karya karere kose narababwiye ejo bundi hari hakoraniye imirwi yose yo muri Afurika icyo gihe yarwanira agateka k'ibihugu byabo, bose barabishyitseko. Museveni yabishyitseko, Mandela yabishyitseko, Kaunda, Mugabe n'abandi muri Namibia nuko barabishyitseko nabo. Maze abo bose Museveni arimwo bamaze gushika ku butegetsi ntibahoneje abo bahasanze ngo nuko bavukana basangiye amaraso nabo bariko bararwana. Museveni uyu nyakugira amahoro n'umugisha yarwanye n'amine nabo bote ageze ku butegetsi, nabibabwiye ejo ndabisubiyemo. Ageze ku butegetsi yabwiye abasirikare biwe ngo genda muhonye bwoko bwa mine. Yagiye ku butegetsi ategekera bose, ashiha amategeko ategekera bose, akingira bose, ashinga amateka n'amategeko akingira bose. Ivyo nivyo Museveni yakoze mu gihugu cyiwe amaze gushikira ubutegetsi. Nibwo budasa hagati ya Museveni ashikira ubutegetsi n'abashikiriye ubutegetsi baciye mu ihonyabwoko. Ivyo byashitse kuko ubushitse ku butegetsi abanza guhonya ubwoko bwabo asanze ku butegetsi. Ivyo byashitse mu Burundi gusa, nta handi vyabaye muri Afurika nzima, ni mu Burundi gusa. Eheraba ubundi yashitse kuri iryo jambo neza ni Perezida du Kenya ararwana n'abongereza batari muri za 50. Kenyatta arwana yitwa umumawuma, niwe yari mukuru wabo w'umugabo w'abagabo, arafungwa imyaka ngira 5. Abongereza barabira bati uyu avuga ukuri, ari mukuri, ukuri ntawe ukurwanya, ahubwo umwiyegereza ko ari we yemewe mu gihugu, tumweme ashinge igihugu cyiwe, hanyuma tubane neza mu mahoro. Ivyo vyabaye. Muzee Kenyatta ageze ku butegetsi yagize nka Museveni, nawe ntiyahoneje abo yarwanya, ntiyahoneje abongereza, ntiyahoneje abahindi yahasanze, ntiyahoneje abanyamahanga yahasanze. Oya, yagize ati ngo tubane, abahora bangwanya ngo hanyuma rero ngere kukarorero kataraboneka ku isi nzima. Rwagasore umwana wa Mwambutsa, imfura yiwe, yararwanye atsinda ku rugero rutarabaho 91%. Aratsinda, bukeye yatsinze ati ndababwira rero ikinzanye sukororaniriza abo twasangiye urugamba gusa, namwe narushije sinabatsinze, nabarushije. Humura mwebwe twahiganwa, humura mwebwe mw'ababirigi muri mu Burundi muzodushima,
mukaza tukubaka Burundi bushasha ngwino muntu wa twarwaye ubu twakurushije wewe nturi umwasi wacu wewe uri mwene mwambutsa nanjye ni mwene mwambutsa uri mwene Burundi nanjye ni mwene Burundi ngaka kandi karorero aho akandi karorero kagakura Kagame uyu ehera abiyiwe barabahornya agera ku butegetsi ahageze ati mwese nimutahe ibihumbi ndetse ngira ngo miliyoni ziratahu umwe wese mwitongi undi mwitongiwe mu rupangiwe mu twiwe mu biwe mu nkaziwe mu byose ati gacaca murandabira ibyo kubuja mu gacaca namwe mpuzamakuru shinga sentare zocira urubanza abacu ariko Kagame nawe karwa gasore Kagame nawe mwene wabo Museveni mwene wabo Kenyatta yavuze ati abo twahiganwa naba sinabatsinze nabarushije murumva abandi gene bubaka ariko iwacu ubutsinze atagira ati reka abo umuryango nabo nabahiganwa ncantegerezwa kubahomya niho nzoba natsinze n'ibyo biri nyakubahwa userukira Uburundi muri mpuzamakungu umenye iri jambo abateye mu 1972 ku itariki 29 ubimenye ni abahutu nibo bateye nibo bakoze ihonyabwoko ivyo biri mu gitabo Severe yanditse aho iryo rikabijambo ngaho rero Severe nayo murabivyaye yemwe ibya Severe n'amahanga Severe ehera yarakoze irandika ariko ivyanditswe na Severe nyine babirenza ku ruhu rw'amazi babibona ejo mu gihe umukuru wa Severe Petero Karavendayike yashikiriza ijambo yavuze ibintu bibiri byanteye n'ibihe yavuze ati uretse ibyabaye mu 1972 ati ibyo bizo n'agahomeraho kandi ataragahomeraho yabiberetse abahonejwe nababwiye n'abatutsi abahoneje n'abahutu ibyo byose abirenga ati ninavuga ibi imbere y'inama nshingamateka reka sindahakura agahanga ukwezi guheze nca nambara igunira ahitamo guhemu avuga ati yemwe ibyabaye mu 1972 n'amahano ariko ngira ndababwire ibindi nongeyeko avuga ko ibyabaye mu Kamenge itariki 14 byaba ari ihonyabwoko namba nagatoyi narabibabwiye nabibasiguri namba nagatoyi n'umuntu umwe yavuze Jean de Wabike avuga ko ari ihonyabwoko ibi sibyo nabibasiguriye muze mwumvirize ijambo nashikirije ibi sibyo itariki 14 mu Kamenge naho nyakoko ryabaye habaye basomye barashamirana barico abarushije ingufu barabica ababishe nari babwiye abishwe bwa mbere ni 5 n'abahutu bose ababishe nari babwiye ejo mu byibuke abishe abo 6 abarushije ingufu kwari kurwana basomye babishe ni 6 bose 4 n'abahutu nari babwiye ejo uzoshaka nanse ko ababo bosubira kukomereka nkuko byarakwiye ibyo babonye nari babwiye nti nyabura yemwe aba bantu bavuga ko mu Kamenge ari abatutsi bahoneje abahutu barabeshya kandi nibyo barabeshya
namba mu Kamenge abishwe no kurwana bapfuye ubwo bujambo mbe bashaka mwebwe twagasora ari he abandi bati mbega harwa ko muri abasize muzogira ije n'abasiguri maze yemwe mumenye ukuri gusa niko kuzotunywanisha aba uyu murwi aseve warabeshe ikibonane ikinyoma cyambaye ubusa ntaho nyabwoko ryabaye mu Kamenge iyo tariki 14 ukwezi kwa mbere 62 ntaho nyabwoko ririmo na gato kandi mboneyeho gusubira gusemerera abasigwa n'uwo babitsibara umupasoni Fatuma abasigwa b'umushinga ntahe ba Prime Niyongabo abasigwa biwe umuryango wiwe kandi uragutse ni mwinshi ndabasabye ndasubiriye muje hamwe nabo kwa umupasoni Fatuma muje hamwe n'abasigwa ba Ntamike Ildefonse Sebukwe Rwagasore muje hamwe nabo mwongere muje hamwe n'abasigwa ba Jean Marie Rugigana abo bose mu miryango uko ari ine ije hamwe abafise uburyo babafashe bashinge urubanza rurega umurongozi w'umurwi severe bamushingira urubanza yarabononye abasiga icyeyi ntangere kiruta ibindi byose avuga ko abo bakoze ihonyabwoko mu Kamenge ari ntaho nyabwoko ryabaye mu Kamenge iyo tari ikindi yongeye kitari gitegekanijwe kitari no mu mugambi wabo nuko ngo urupfu rw'umumenyeshamana yafasha abasirikare nasizeho Gabriel Gihimba ngo yishwe n'abatutsi yemwe mwabana iby'ukuri byabaye twarabivuze kandi umushinga amateka umwe yarabishingiye intahe aturuka ibururi w'umututsi yavuze ati ibyabaye kuri umutumwa Gabriel Gihimbare nta gahutu gatutsi yarimo nta guhorya ubwoko burimo nisanganya byabaye byashitse atikira noneho wamurashe sumututsi umukaporari w'umuhutu w'umujiji aturuka muri komini Songa ibyo byose nibyo ibyabaye kuri Ngendanumwe ibyabaye aho ibarabara z'abahutu zatera ibwami itariki 19 ukwezi kw'icumi 1965 bagira bahoriye bica umwami bagira bice umushikirangoma wa mbere bagira bice secrétaire d'état à la défense president Micombero yavuye ba president Micombero babice abo batatu bamaze kubica bagira igihugu cyose bace bacanzaganya byasigaye n'umututsi n'umwe byari byatanguye imuravye nuko n'ibindi byakuriye ibi byose byakuriye nta na kimwe aba ajejwe gutohoza ukuri kunywanisha bahiseko nta na kimwe ari mu muco byose ni ibinyoma byambaye ubusa none rero ico kinyoma cyambaye ubusa haraho babisasira indavu n'abashinga amateka n'abakemuza amateka bagafata ingingo bishimikije izi nzandiko zitatu za severe bakavuga ko mu 1972 hari abahutu bahonejwe baca bashirako n'abatutsi namba na gatoya naberetse mbona nkubone ko icyo gihe muri 1972 hari abatutsi bahonejwe n'abande ndaza kugorora mu mpera iri jambo bahonejwe n'abahutu ndaza kugorora kuko ibi harimo akantu gahaze s'abahutu bahoneje abatutsi mu 1972 ni inkorabara z'abahutu zahoneje abatutsi ibi ni ukuri gushimitse ni ukuri kwambaye imbega mwabashinga amateka mwabakenguza amateka mu ndumbi ndabasabe
iyo ngingo mwafashe ivuga ko ari abahutu bahonejwe mu 1992 iyi ngingo ihagaze na hamwe na hato ntimuvuge ko ihagaze kuri ivyandiko bitatu mwashikirijwe n'umukuru w'abajenama bajejwe bari muri uyu murwi ubutohoza ukuri no kurekuranya niba mwishimikije zizandiko zitatu nta na hamwe handitswe ko ari abahutu bahonejwe mu 72 nta na hamwe mwarihenze nta utihenda muri abantu mwarihenze mwarahenzwe n'abari bafise igiti bababesha tavyonse ndabasabye rero musokore iri jambo rivuga ko mwemeje kemanga imbere y'amatora nta kintu bihagaze ko na kimwe nuko maze rero bakunzi ba muravyumvise ibi bivugwa ko 72 ari abahutu bahonejwe sivyo ndavyerekanye ndavyemanze ndavyemeza kandi ndafise ibi bitabo vyanditswe na Severe umuntu akira icabeshewe akira ico yibesheye jewe ndasoma nkabashikiriza ivyo banditse kunye none rero 72 n'abatutsi bahonejwe n'abari bateguwe n'ababateguye barazwi n'ababateguye bakabacucuma bakababuganiza nk'uburozi bw'ihonyabwoko bakamira bakabikora abo barazwi ivyabona n'ibivyandiko ivyabona ni ba Museveni ivyabona n'amakungu ukuvuga hari hakwiye ko tuva ibuzimu tukaje ibuntu tukemera ukuri tukakwemanga ntitumere nk'aba bashika imbere y'abashinga amateka n'abashinguza amateka bari mu nama bagaca bavuga ibitahuye n'ukuri na namba ibi tubivemo aya n'amahanga aya n'amahano umuntu batuma gutohoza ukuri kunywanisha akazana ubumara bw'ibinyoma ataho bihagaze yemwe ibi bintu turavyihanije nicyo bikabijana tera imbere inshuti yanyu egome mushinga ntahe mbega nimba ivyo uwaserukira Burundi mw'ishyirahamwe mpuzamakungu yasavye ko iryo shyirahamwe ryo kwemeza ko mu 1972 habayeho nyabwoko bw'abahutu mu Burundi niba ari ukuri ni kuki atavuga abakoze ayo mahano nyakugira yo ugiriye neza ni kuki avuga ati yemwe mu Burundi harabayeho nyabwoko ry'abahutu akagumizaho ati kandi nabikuye muri raporo d'etape y'abashinzwe kubitohoza n'ayo majambo avuga gusa ntarenza none abo avuga ko bahonejwe bariyahuye barishana niba barishana hariho wari bahaye ngiyo muvuga niba muzi nta muvuge none niba bariyahuye ntiyo bivuga niba bizi ariko atabivuga nta muntu aserukira igihugu ciwe avuga ikintu mu by'ukuri ko yavuze ati twarabuze abahutu barahoriye ariko ntavuge ntiyabyubahutse nawe nyine byamuteye ubwoba nawe nyine yakoze amarongerano yakurikiye ubwira nk'abarya barongoye Severe nawe nyine byaramugoye ati ndapfuye bahava bampamagara nsubira i Burundi ndakubitwa ngaramye kandi ahica arabiraba biramugora agira ubwoba ati reka mvuge gusa ko abahutu ari bo bishwe ati kandi nzoba mvuze nk'uko badatabuja bashizeho amashinga amateka na nkenguza amateka bavuze kimwe mu by'ukuri n'aba muri Severe bavuze kimwe kuko bose ngira ngo hari ikintu batinya emwe baratinya ukuri ubu dusabikira muri mpuzamakungu baratinya ukuri Severe baratinya abashinga amateka n'abakenguza amateka baratinya ukuri bati bose mu ruririmbo bati muri 72 abahutu nibo bahonejwe kandi atari byo bandika bakubahuka bakarenga ibyo banditse bakavyibagira
bakavuga ibitari byo bati ntirumve ko si kazima navuze ko kandi baraza kumpa baraza kunyongera ikindi gihe yewe gada mbe ndakaza mbe ndagakuza mbe ndaronka ico ngabura mbe ndaronka gusa naho turi nivyo turimo kuva imyaka n'imyaka nicyo gituma ndakeka uduserukira yavuze ati nyabura mpuzamakungu ndabasabye mwemere mwemane ko abahutu bahonye muri 2022 ntiyababwira babahoneje n'icyo ubwoba icyo bikabijambo. Mbega mushinga ntahize yo nicenzi ukora ubusesanguzi ibi bintu yabikuye hehe? Uyu muntu aduserukira muri mpuzamakungu egome ndaho yabikuye ndaho byanditse na hamwe ko mu 1922 ari abahutu bahonejwe n'abatutsi bahonejwe n'inkorabara z'abahutu ugiriye neza mboneho akaryo kukosora kugorora niko mu 1922 n'abatutsi bahonejwe niko abatutsi bahonejwe ntibiyahuye ntibarisha ntibakubiswe n'inkuba ni inkorabara z'abahutu zigishijwe zahawe uburozi ziremera zirabunywa ziremera ziritegura guhonya zinamututsi ni inkorabara z'abahutu ntibakoze aho nari nabemereye ko ntegerezwa gukosora aho hantu ntegerezwa kuvuga ukuri ndi umushinga ndahe icyo nsomye nico mpagarara simpagarara ku kinyoma oya narabirahiye sinzokwandika ibitari byo nicyo nokwemera nkemeza nemeje mu byo navuze byose nuko mu 2022 ari inkorabara z'abahutu zamaze zina mututsi nivyo ngoroye muri iri jambo userukira Burundi yavuze urumva ko we watubahutse kuvuga ko ari abatutsi bahonejwe yavuze ati n'abahutu bahonejwe ntiyavuga n'abahoneje nuko jewe nderezwa kuvuga ko by'ukuri atari abahutu bahoneje abatutsi ni inkorabara z'abahutu zahoneje akabuto ka sebatutsi ivyo nivyo nzovuga ivyo nanditse ivyo nivyo by'ukuri nuko iyo ngiyo none rero inshuti yanjye dusozeye nagira nsabe mpere kuri uyu nyakubahwa nyakugira amahoro aserukira Burundi muri mpuzamakungu asokore yubahuke arya umutima amenyo asokore ijambo yashikirije mu 1922 nta bahutu bahonejwe natatinyuka kuvuga abahonejwe ariko anume yavugiye ko ari abahutu bahonejwe bimugoye kuvuga ko ari abatutsi bimugoye kuvuga ko abatutsi bahonejwe n'inkorabara z'abahutu bimugoye kubivuga ntavuge ko ari abahutu bahonejwe ndavuga ivyerekeye abashikirije ibi bitabo bitatu no kuvuga abajenama bashizwe gutohoza gusesangura ukuri kunwanisha bene Burundi aba nabo ndabasabye basokore ibinyoma bahometse ku kuri bakagusiga imivyiro kugezaho ukuri kuzimangana ukuri ndi kuzimangana bakadendekanya ibidashoboka amagufa y'abatutsi ku ruvubu amagufa yabo bakayitira amagufa y'abahutu bakabyubahuka bagakoresha amangetengete y'abakinzi ore iri jambo ko ku ruvubu hahambwe abahutu n'abatutsi bahambwe ku ruvubu harya bafuruwe nuko niko ukuri gushibitse ndabasabye basokore rwose bavuge ukuri kandi bapfe gusa kugira binanate yego barashobora guca babanika
ariko bavuze ukuri ibyo bunyene banditse byabateye ubwoba. Ukuri kuratera ubwoba, hariho kutagaburira umwana, ibyo batinye barabeshya, ariko ikinyoma kimara umwanya, ikimara ububi byose batubeshye biriko biraje habona. Abashinga amateka n'abakenguza amateka ndabasabye basokora iri jambo bashikirije rivuga bahonejwe muri 2022. Sabato bahonejwe n'abatutsi, bahonejwe n'inkorabara z'abahutu. Uko niko kuri ushimitse kukuri kwambaye imbega. Nibubahuke bavuga ukuri, babasokore ijambo bashikirije rivuga ko mu 2022 hari abahutu bamazwe n'abatutsi. Ndasabye basamura bene wacu barezwe ibyabaye mu Kamenge, ndabasabye byegeranye bose iyo miryango ko ari bariho begerane, bazobafasha aricyo nshobora nzobafasha, ariko urwo rubanza bitwarire umukuru wa severe bamushengeze bati waratubeshye. Ntibikunda ntibabunde barabashigikiye, ukuri kurabashigikiye, abashaka ukuri barabashigikiye, mu bantu bose, mu barundi bose. Abahutu barabashigikiye bakunda ukuri, abatutsi barabashigikiye bakunda ukuri, abanyamahanga barabashigikiye bakunda ukuri. Seruka muje hamwe mumyegeranye mwese, ariko babafashe urwo rubanza rwanyu seruke. Hariho abantu bavuga ko ngo hari abatutsi, ndabazi, murabazi namwe. Hari umuntu abaserukira avuga ko ngo abatutsi nakana akabavuga izina ngo barahoneje abatutsi mu 2022 ngo barakoze ihonyabwoko. Mbega abantu b'ibijuju, abantu bagirizwa ihonyabwoko ritabaye, abatutsi bagirizwa kuba barakoze ihonyabwoko ry'abahutu kandi iryo honyabwoko ritabaye. Hishwe abatutsi, hahonejwe abatutsi, bahonejwe n'inkorabara z'abahutu. Uko niko kuri ushimitse, ariko bo bakavuga bati abatutsi naka nibo bari barongoye ndetse abamaze abahutu mu 2022, kandi atari ibyo, kandi ari inkorabara z'abahutu bigaragaye bigiye habo. Bangwe vibuzi mu mujiburu wumviriza ukuri. Mwebwe muri mu nzira mbi, ushaka kuvuga ko ihonyabwoko ritabaye ryagirizwa abatutsi. Uwiciwe, wahonejwe, aba ari we mubi, wamuhoneje abe mumwambike imbega. Oya, icyo gihe cyararenze, bizobagora. Gira amahoro banyakugira Imana, murakerwa. Nyakugira amahoro urakagira umugisha. Tuganiriye neza, ndifuza ko aho uca naho uba naho ugendera mu muco ukuri kubohora. Ukuri niko kuzotubohora, niko gusa kuzoturerera ejo na hirya ye. Dukurikize ukuri, twemange ukuri, ntitukuguze ubwo bufaranga. Oya, ukuri n'ukuri, murakagira amahoro, muce mu nzira y'ukuri, muragahezagirwa n'abasokuru bacu. Mushinga ntaheze none Icayenzi, ndagushimiye ku kiganiro ushikirije abakurikira radio televiziyo Inkinzo, ijwi ry'ibiyaga binini n'abarundi benshi cyane bari banyoteye ukuri ku mabi yashikiye abarundi n'Uburundi mu 1972. Uragahezagirwa. Ndashimiye kandi n'abandi bazokumviriza kino kiganiro. Mugire aho muba mwubahwe, Imana iturinde aho kabikabishe. Mubandanye mukurikira radio yanyu amasaha 28 kuri 28 kuri www.radio Inkinzo FM, aho musange ibiganiro atahandi mwo bironka. Naho utaha murakoze. Mwejeje kumviriza ikiganiro c'itaruzi ca radio Inkinzo FM. Muzodusanga mu Burundi mu Kamenge, quartier Twinyoni. Tuze dusubire mu kiganiro cacu gikurikira. Amahoro y'Imana abane namwe, mugira muba mwubaho.